Bakunzi ba CANAAN TV, bakunzi ubutumwa bwiza bwa Kristo, nongeye kubaramutsa. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Umwami Yesu abampezagirire, abampera umugisha. Uno wa mwanya twongeye kugira ubuntu bwo kugira ngo dusangire amajambo y'Imana. Rero no munsi ijambo ry'Imana tugiye gusangira, ijambo ry'Imana ari mu vyahishura Yohana igice ca gatatu, turahera ku murongo wa 21. Ariko imbere yuko twinjira mu ijambo, reka tubanze dushima Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uragahezagwa mukunzi wacu mwiza. Turagushimiye kuno mwanya wongeye kuduha kugira ngo tuganire amajambo yawe. Wakoze kudushoboza, kuko kino gikorwa ntawo cishoboza atari kumwe nawe. Kandi ndibuka igihe kimwe ubaza Petero ngo mbega wabaje intumwa zawe ngo mbega banyitande. Bamwe baravuga ngo uri Eliya, abandi baravuga ngo rumwe mu bahanuzi, baravuga ngo namwe none munyitande. Petero aravuga ngo uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Uravuga ngo nta wundi wabikuvugisha atari Muhemu. Niwe rero Muhemu ni watumenyesha ivyawe, uwo Muhemu ni wadushoboza gusobanukirwa ijambo ryawe. Rero kano kanyereka Muhemu wawe yera yongere atwigishirize muri amwe majambo yawe tugiye gusangira. Kristo mukunzi wacu mwiza, ano majambo ashishikare kubaka imitima yacu, ashishikare kubaka umubiri wawe Kristo Yesu, kugira ngo igihe uzogaruka uzosanga ukwizera kukiriho muri twebwe. Kumwe we wavuga ijambo kabaza ngo mbega umwana w'umuntu niyagaruka azosanga ukwizera kukiri mu isi. Rero nta kindi kidushoboza kwizera atari amajambo yawe. Reka rero dukomeze ushishikare kudutahuza kugira ngo Kristo uzogaruka ukwizera kukiri muri twebwe. Urakoze rero Kristo kumvise gusenga kwacu, mu izina ryawe Yesu tubisenze, amen. Reka rero twinjire muri no jambo ry'Imana. Nabwiye ko turisanga mu vyahishura Yohana igice ca gatatu, duhera ku murongo wa 14. Haravuga ngo icete candikiwe ishengero ry'Ilawodikiya. Wandikire umumarayika w'ishengero ry'Ilawodikiya, utuwiyita amen. Icabona co kwizigirwa kandi c'ukuri, inkomoko y'ivyaremwe n'Imana. Aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa vyawe, yuko udakonje kandi ntubire. Ico mu gakonja canke ukabira. Nuko rero kuko urakazu yazi, udakonje ntubire, ngira nkudahwe. Kuko uvuga uti ndumukire, ndatunze kandi ntaco nkenye. Ntumenye yuko ari wowe mutindi, wafutanye, uri umworo, uri impumyi, ugenda amenya. Ndakugira inama, ungure kw'inzahabu yakuwe kw'inkamba n'umuriro, ubone kuba umutunzi. Ungure ko n'impuzu zera, ubone kwambara, isoni z'ubwambure bwawe ntizigaragare. Kandi ungure ko n'umuti wo gusiga ku maso, ubone guhumuka. Abo nkunda bose ndabakankamira, nkabakangira. Nuko gira umwete wihane. Mpagaze ku rugi ndaramukije. Umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura urugi, ndinjira iwe dusangire. Unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nkuko nanje nanesheje nkicarana na Data ku ntebe yiwe. Uri n'ugutwi niyumva ico Mpwemu abwira amashengero. Yesu nashimwe bene Data. Iki gihe ubu yabihishuriwe yari Yohana. Yohana yari intumwa ya Kristo. Uyu Yohana arahamwa cane nk'uko izindi ntumwa zahamwe. Amaze guhamwa gose, hari igihe ngo bigeze no kumuteka mu mavuta, mu ngunguru z'amavuta barateka baracanira bashirayo ntiyapfa. Ariko Imana hari impamvu yari muzigamye, niwe yari yaragenye, niwe yaratoranijwe kugira ngo azohishurirwe bino bintu Imana yagomba kuduhishurira, kugira ngo natwe uno munsi tubigereho, uno munsi tuvyisomere, uno munsi bitwugura amaso, uno munsi bidutumbereze mu nzira y'agakiza, tumenye ico Imana itugombako. Rero Yohana igicete yacanditse ari ngo mu kizinga c'Ipatimo, igihe bari bamutereyeyo kuko bamwishe ntiyapfa. Bavuga ngo reka tuje kumuterera hariya hantu, nimba azogwayo nimba azogira iki, kuko banka ubutumwa bwiza guma yigisha. Urazi ntibagomba ubutumwa bwiza, Satani ntiyagomba ubutumwa bwiza ko bugwira, ariko ko vyagenda kose kuko Imana ari inyembaraga, ubutumwa bwiza bwarakwiriye kugera natwe no munsi aho butugerako. Rero Yohana ageze muri ico kizinga niho yabonekegwa
akabwirwa n'Imana, akabwirwa n'umumarayika, akabwirwa na Kristo. Kristo rero amutuma ku mashengero ndwi yo muri Aziya. Yesu nashimwe. Rero n'ishengero rimwe muri ayo ndwi yatumweko, ishengero ry'Ilawodikiya. Rero aramubwira ngo genda ubabwire, umwandikire umumarayika w'iryo shengero, genda ubabwire, haleluya, genda ubabwire, umubabwire ngo icabona, ubabwire ngo uwiyita amen. Haleluya, arivuga uwo ari. Kristo Yesu niwe yita amen. Yesu nashimwe. Iyo tuvuze amen, turumva ico tuba tuvuze, tuba dushingiye intahe Kristo. Nawe arishingira intara avuga ngo uwiyita amen, icabona c'ukuri, ngo aravuga ibi, ngo arazi ibikorwa vyawe, ngo yuko udakonje canke ntubire. Avuga ngo rero kubw'ivyo, kuko urakaza uyazi, ngomba ndakudahwe. Mwene data, muri kano gakiza, muri ino nzira urimo y'agakiza, urakonje canke urabize, urakaza uyazi. Ijambo ry'Imana ritubwiye ko uwo muntu w'akazi uyazi, Imana igomba kumudahwa, igomba kumudahwa. Nta kazi uyazi ikeneye, nimba ukijijwe kizwa, ntugakizwe uruhande rumwe. Mwa bino bihe, mw'ino misi, hari ibintu biza bivuga ngo Imana ngo iraba indani, abantu bakiyoroheza mu gakiza, bagakora ibizira, ariko bakavuga ngo Imana iraba indani. Imana iraba hose, kuko naho inyuma si we waharemye. Imana ikuraba wese, nta na hamwe ugomba kuyirimita, ntuyirimita kuri wewe. Niyo yakuremye, ibikugize niyo yabiremye, kiretse ibyo waba wariyongereyeho. Ariko Imana niyo yaremye umuntu, kirazira kuyishingira akarimbi ngo uvuge ngo Imana ngo iraba umutima. Umubiri niwe wawushizeho, wavutse uri umutima, umubiri uwushiraho wavutse. Oyaye, Imana iraba hose. Rero ntubakaze uyazi, ahubwo ijambo ry'Imana riraduhanuye. Yesu araduhanura aciye muri Yohana, ariko aramwiyereka, aramubwira ngo genda ubabwire, ngo mwigira ngo murabona, ngo ariko muri impumyi, ngo wigira ngo uri umutunzi, ngo ariko iyo uri umukene wa nyuma, uri umutindi, wigira ngo urabona, ntiubona na gato, wigira ngo uri umunyabwenge, ntugira namba. Ariko avuga ngo henda kugira inama, indakugira inama, ingo ungure kw'inzahabu yakuwemwo inkamba, ubone kuba umutunzi. Haleluya. Ndagomba wegere Kristo akwigishirize, ndagomba wegere Kristo akuwigisha amajambo yiwe. Nibwo butunzi budahomba. Yigera kuvuga ngo mwibikishirize ubutunzi, ngo aho inyenzi zitagera, aho inyenzi zitaburya, mwibikishirize ubutunzi mu ijuru. Ngo ingo mungure kw'ivy'inzahabu, ingo ndabahe. Kandi ndibuka ijambo ryo muri Yesaya riravuga ngo mwebwe mwese, ngo gutumirirwa ku buntu. Yatumiriye ku buntu, avuga ngo mwebwe mwese abashonje n'abanyotewe, ingwi wanje, ingo muronke ivyo kurya n'ivyo kunwa mudatanze amafaranga. Nubwo yavuze ngo mungure ko, nukugenda nta mafaranga dusaba, abiduhera ubuntu. Agakiza ni ku buntu, ubugorotsi ni ku buntu. Haleluya. Nta mafaranga dusaba, kuko nayo tworonka. Mugi ikintu c'ubuntu subaho kitari gifise valeur, kiba gifise valeur ariko umuntu adashobora kuriha. Kuko umuntu adashoboye kuyiriha, uramugirira ubuntu ukamubwira ngo uraza ndabiguhe ku buntu. Ushobora kugabira umuntu ku buntu, ukamuhaye ku buntu, ariko ico kintu kirafise valeur. N'agakiza gafise valeur idasanzwe, kuko gafise valeur y'amaraso ya Kristo Yesu. Aya maraso ni ay'igiciro kinini. Reka kwigira kubona. Abantu bigira ngo barabona ngo ariko bagenda nk'impumyi, bariko baragwa muri Gihenomu. Yesu arasemera yaciye muri Yohana, avuga ngo babwire, ngo bigira ngo barabona ngo ariko n'impumyi. Iri shengero ry'Ilawodikiya gigira ngo rirabona ariko n'impumyi. Ntibabona. Ubuye niko bimeze agakiza kuno munsi. Umuntu yigira ngo arakijijwe, umuntu yigira ngo arera, agatwara Bibiliya, ngo ko ninjira muri irya shengero,
ngo nige abakizwa nanje ndakijijwe ariko waginjiriyemwo uno munsi waraye gusambara no munsi waraye uriba uno munsi ufise inzigo n'ishari mu mutima wawe ariko urinjiye mu ishengero bararirimbye uraririmbye baravuze amen uvuze amen baratamvye uratamvye ariko umva ndakubwira isuzuma umutima wawe nta kazuyazi Imana ikeneye nta kazuyazi ntikeneye umuntu azayigira akazuyazi irakeneye ko dukizwa gose irakeneye ko tumaramaza ijambo ry'Imana niko ryatubwiye ingo ungureko avuga ngo unesha hari cazoronka haleluya unesha muzomuha kwicarana nanje unesha hari ibyiza tuzohabwa mu ijuru erega uru rugamba ijambo rivuga ngo unesha nuvuga hari urugamba turimo erega agakiza sakoroshe tureke kwiyorohereza sakoroshe agakiza n'intambara kandi toroshe turagwana hari umuririmbyi yaririmbye ngo izuba ririnda rirenga tugwana na satani tugwana n'inosi tugwana n'umubiri tukagwana na satani undi aremba ngo mfise abansi batatu barangwanya ubudasiba ngo hari umubiri hari isi hari satani ivyo vyose nibiza bigwanya agakiza nibiza bitugwanya kugira ngo ntituze tubone ubwiza bw'Imana kugira ngo ntituze tubone ubwami bw'ijuru umve ngo satani yakora kugwa mu ijuru aragomba kwaho hantu utazohabona aragomba ko kwa ca giti c'ubugingo utazokijyako aragomba ko utazicarana na Kristo kuko satani yarakorowe ijambo ry'Imana rirambwira ngo ngaha muri ivyashoboye Yohana 12 Yohana arerekwa abona ngo intambara mu ijuru iravyuka ngo ca gisato n'abamarayika bacu barakororwa ngo ahiwe ntihaba hakiboneka ariko Kristo Yesu nawe araza tubwira ijambo ry'ihumure aravuga ngo nimuhumure ntihagire ikibarandura umutima ngo mwizere Imana nanje munyizere ngo imuhira kwa data hari amazu menshi amen haleluya ngo ngiye kwategurira hanyu ahacu hariho nitwanesha ahacu hariho ariko aha satani ntiyakihari ntacu usangiye nawe rero nta gituma aza kuguhendahenda hari ico yabonye hari ubwiza yabonye n'umwasi wawe numwemerere emerureke kuba akazuyazi ariko nukomere haleluya nukomere ivyakugira akazuyazi vyose nuvyanke ku bugingo bwawe nusabe inkomezi za mpwemu yera nusenge sengera muri mpwemu saba imbaraga zo kunesha uya watsinzwe bwira Imana ufuka muvuye ngo natsinzwe ni wowe nkomezi zanje haleluya ikintu kitwisha ubu ntituvuga ko twatsinzwe impamvu Imana yakunda Dawidi ikavuga ngo afise umutima nk'uwayo ni kubera iki Dawidi yaracumura ariko akamenya ko yacumuye akikubita hasi avuga ngo nacumuye agera igihe aravuga ngo napfukiye mu vyaha mama mbyare mu vyaha mbabarira agasaba imbabazi umwami muzima none turusha icubahiro umwami ko yavuye hare akaja mu mukungugu akitabagura kw'impuzu agasaba Imana ikigongwe natwe dukwiye gusaba Imana imbabazi ariko ntitukabikenyerere ko dukenyereye kucaha twambariye ku vyaha twisigiye ku vyaha hari ubuhoma turiko turisigirako ariko mfata kubwire Imana ni Imana isesa mu mutima yo yirabona ntihishwa ushobora kubihisha uwo musengana ushobora kubihisha ukurongoye ushobora kubihisha nawe abakristo urongoye ariko Imana yo ntuzoyibihisha kuri wa munsi kandi imbere y'Imana ngo tugaragara nk'abambaye ubusa Imana rero iratubona ariko yavuze ngo umva yatugiriye inama yavuze ngo hariho ico gukora hari cari hakaryo hari hacari hakanya avuga ngo kumburuze ingo ungure kwizahabu ubone gutunga yaco wiyita umutunzi nabibonye nagusheshe nakuravye nasanze udatunze ariko ingo ndaguha ubutunzi ndaguha inzahabu yakuwe kw'inkamba wibaza ngo urabona ariko nasanze utabona nasanze uri impumyi uri kuragenda uri impumyi kandi impumyi igenda igwa mu kinogo Kristo arabona ko tugomba kugwa muri guhagobo ariko aravuze ngo ungure kumutu usige ku maso yawe ushobore kubona umenye inzira y'ubujani yariyo ureke kuzimira
tiwavuze ngo urambaye niko wibwira, oya ugenda amenya imbere yanje uramenya. Hatamu na Eva bisonera amababi, twambaye igihe uvuye mu bwiza bw'Imana, uvuye mu gakiza uboneka nk'uwambaye amababi. Imana ikatubona turi gusa, tukaba twambaye kositime, twambaye amabaze meza, amakanzu meza twashizeko, amashati meza twashizeko, turashajije, twisize, turaberewe, turavyibushe, dusa neza. Haleluya! Kuri ano maso y'abana b'abantu, ariko Imana yo yatubona ikabona turi gusa, ikabona tutambaye. Nuko yabonye Adamu na Eva baciye babona bari gusa, kare bari mu bwiza bw'Imana, bari bambaye umwambaro wo kubera. Umuririmbyi niko yaririmbye ngo n'amaraso ya Kristo. Ndagomba wegere Kristo akwambika umwambaro wiwe, aguha umwambaro w'amaraso yiwe, akwambika ubone gushaza, ubone kubegwa, akwambike. Haleluya! Aguhe ya kanzu nziza imwe yamesuza amaraso yiwe, ubone gushaza, ubone kwegera vya birimba, ugere kuri wa mugushajije. Yari ayo majambo bene data, yari amajambo y'Imana, nahawe kwisuzuma, nahanjeho kwisuzuma, kuko wumve ngo iryo juru sikivunga, hariho umunsi, ni ca gihe Yesu yavuga ngo bamwe bazoza bavuye ngo he twakoreshwa ibitangaza, twarahanura mu izina ryawe, abapfuye barazuka mu izina ryawe, twafasha abagowe, twafasha abagwayi. Ivyo bikorwa ni vyiza urabikora, ariko umva ndakubwira udafise agakiza, ivyo bikorwa vyawe bizoba impfa gusa. Ariko turagomba gukora ibikorwa kandi twongeye tunakijijwe, kuko ibikorwa ntibizoja mu ijuru vyonyene, ni twebwe tuzoja mu ijuru, ibikorwa biduherekeza. Niko ijambo ry'Imana rimbwira. Rero ibikorwa dukorera muri ino si, reka biherekezwe n'agakiza, biherekeza agakiza kari muri twebwe. Imana igomba abagororotsi kandi izobana n'abagororotsi, kuko nayo iragororotse. Ndakwifurije kunesha mwene data, ndakwifurije kunesha ino ntambara turimwo muri ino si, kandi ntukagira ubwoba. Umugabisha ni Kristo. Yaragize ubwoba bari imbere ya Yeriko ba Yosuwa, ariko ngo haza umugabo muremure aramubaza amajambo. Yosuwa aramubwira uri ku ruhande rwacu cyangwa uruje kutugwanya? Aravuga ngo n'umugabisha w'ingabo z'Uhoraho, natwara umugabisha twahawe. Yeriko cace gikomvomvo kubwo nyene, kandi rwari uruhome rukomeye cyane, rwari rwubatswe mu buhinga rukomeye. Abisirayeli ntibari kurubomora, no bari kubaha imyaka 100 ntivyari gukunda, ariko kuko bari kumwe n'umugabisha w'ingabo, arababwira, arabakomanda, arababwira ngo zunguruka gusa, mwebwe gusa, nta kindi. Imana tugomba ko iragomba ko tuyigisha inama. Amaraso ya Kristo Yesu twarayahawe ku buntu. Kristo Yesu yarayasheshe, yaremeye, aradupfira. Mwene data wemere bicise uno munsi, ugenda imbere y'Imana ufukame, ubaze Kristo ngo nokora iki, konje imbere yawe, ko ari we wumbona, ko ari we unsuzuma, ko ari we unsesa, ubona ameze gute, nkwiye iki, azokwereka, kuko n'umwami aturongorera mu nzira nziza, aturongora mu nzira nziza. Dawidi yarabivuze, aducisha iruhande y'amazi adasuma, akatuyoboza inyobozo yiwe. Haleluya! Ivyo bifise aho bizotugeza. Hari ahantu ariko aratuyoborera, hari ahantu ariko aratwerekeza mu ruhongore rwiwe, ko yaravuze yuko turi intama ziwe, azotujana mu ruhongore rwiwe, kuko ari we mwungere mwiza. Haleluya! Umwami Yesu rero akumpera izo nkomezi n'imbaraga zo kwisuzuma no kuba imbere y'Imana, ugahinduka rwose, ukaba mu bazonesha, ukaba mu bazoraga ubugingo. Umwami Yesu abampezagirire. Reka turangize dushima Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana udukunda, uri Imana udukebura ku munsi ku munsi. Haleluya! Twongeye gushimira ko wongeye kudukebura muri rino jambo ryawe, ukatubwira ico dukwiye gukora. Erega ijambo ryawe ntabwo rizira ubusa. Kino gitondo wabonye ko iri jambo ryawe rinkwiriye, rikwiriye n'uwari wese aja kuraba kino kiganiro canke azokiraba, uko iminsi izogenda ikurikira. Rero mukunzi wacu mwiza, reka buri muntu wese rero azokibona, bimutere, rino jambo rimutere kwisuzuma umutima wiwe, kugira ngo bikunde Kristo Yesu, ibitagira ikimazi muri we abireke,
abone mwami Imana ntakaba akazuyazi ariko tubone kwaka gose. Haleluya, tubone kwaka mpwemu yera yake muri twebwe kumwe za ntumwa mpwemu yera yazija ku mutwe ngo akaza yigabanirije mu muriro akaja ku mutwe w'umwe wese bagahaguruka buzuye inkomezi n'imbaraga. Natwe ubone kuduhagurutsa twuzuye imbaraga n'inkomezi mwa bino bikorwa vyo kugukorera mwa runo rugendo Kristo mukunzi wacu mwiza, kugira ngo dushobore kunesha ivyatunesha, dushobore kugwanya gutsinda ivyatugwanya, kugira ngo Kristo mukunzi wacu mwiza niyo waza tuze tugusanganire muri vya bicu. Urakoze uragahezagirwa, turagushimira mu izina ryawe Yesu tubisenze, amen.